nta kintu na kimwe gikwiye gutuma dusesagurira ingufu zacu, umwanya wacu mu bintu bitagira ikimazi. Birazimvye kandi ntasubirizwa. Umwanya utakaye nta muzosubira guhurira. Ababibonye kera bavuze ngo le temps perdu ne revient jamais. Nukuri. None niki gikubujije kubandanya? Numwanya amasegonde ibihumbi 86,400 niyo yonyene ufise buri musi. Nukuvuga iminota 1,440 bigize amasaha 28. Waba ubutunzi cyangwa umukene, waba wenyene cyangwa ukikujwe n'abandi, waba ufise imyaka 20, 30, 40 cyangwa irenga, ntaco bitwaye. Igikomeye cyane no musi nuko ufise amasaha 28 nk'abandi bose. Amasaha 28 kugira urengere uwo musozi w'ubwo bufise. Amasaha 28 kugira ujabuke ico gihuhusi cyo gukekeranya ugendana. Amasaha 28 kugira wongereze kuba umuntu mwiza gusumba waruri. Tangurira huri, koresha ibyo ufise, hama ukora icyo ushoboye cyose, ariko ntugume ngaho uri ngurera amaboko atacu uri kurakora. Byose birashoboka. Nico ubona kidashoboka gisaba umwanya gusa. Ntibiyumvire cyane kuco uzokora ejo, gikora ubunyene. Ko wobandanya kugwana cyangwa ukabivamo, uko bigenda kose umwanya urarengana, kandi ejo ni kinyoma wibesha uno munsi. Abantu bakora ibikorwa bito bito bafise amasaha 28 cyo kimwe nawe. Umutunzi wa mbere Elon Musk nawe afise amasaha 28 nkawe. Abantu bakomeye mu isi bashitse ku bintu bidasanzwe tuzi bari bafise amasaha 28 nkawe, ariko wewe uravuga ngo nta mwanya ufise. Byukuri nta mwanya ufise. Umwanya ntawe wigeze uba ikibazo, kuko umunsi wamufise amasaha 28. Kora icyo ubwirizwa gukora kandi ugikora ubunyene, ntuzovyicuza. Byinshi mu byo umuntu yicuza ntabwo ari byo yakoze, ahubwo nibyo yari gukora atakoze. Urukundo ruraza rukagenda, amafaranga urayaronka ahandi ukayabura, ibintu biragurishwa ahandi bikagurwa, ariko ikintu udashobora kugarukana kigiye ni umwanya uri kuratakaza wiyumvisha ko atamwanya ufise. Ntabwo ushitse hano ngo mpagarike, nzobandanya. Uko abanesha ntibigera bacika intege, ntibahagarara. Bishitse ukisanga aho washaka gushika hejuru ku gatwe k'umusozi, gerageza urondera ubundi urusha uburebure uwa mbere. Kandi bishitse ukumva wowe bivamo, ibuka rya sinzi ry'abantu ryakubwiye kutazobishobora. Nihagera ukumva wowe hagarika, ibuka impamvu yatumye itanga, kandi wibuke ko umubabaro ufise ari uw'igihe gito, kandi ko intwari zidapfa ngo zibagirwe. Ukaba utaraba wa muntu ushaka kuba, birashoboka ko iki ari cyo gihe cyo gukora cyane ukavuga bike. Iherere bibaye ngombwa, iyugarane. Shira ku ruhande telefone yawe, yiteho wisuzume, wirabe neza. Ntukeneye kwitabwaho ngo wumvirizwe, ukeneye kuba ishusho nziza yawe ishoboka. Umwanya urenganye ushobora kukubera ikintu ciza kigushikira cyane kibi gusumba. Byose bivana n'icyo uhisemo kuwukoresha. Ntutakaze n'umunota n'umwe uririra umwanya watakaye, wowe uri kurushiriza kuwutakaza. Kora ku buryo umunota wose uba uw'ingirakamaro kuri wewe. Ushoboye kubaho mu buzima 10 icyarimwe, bikore. Ukora icyo ushoboye iminsi yose nibwo buryo bwiza bwonyene bwo kuticuza. Ntutambuke, iruka. Iruka nk'ugiye gukiza ubuzima bw'abawe ukunda, kuko niko biri. Iruka nk'uhunga urupfu ruje kuguhiga, kuko niko biri. Iruka cyane nkuko amahanga yose ahanze amaso wewe gusa nk'urukiza, kuko niko biri. Ariko ntiwihute, ntugire irari ry'ivyo utarabona nk'abandi bose. Uno munsi ufise amasaha 28. Ikibazo ni ugiye kuyakoza iki?